Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira nishakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye arimwo ko ifaranga ry'u Burundi ringanya agaciro n'irya Amerika ntavugwaho kuri umwe, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahenda abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane aha abarundi batari bake bashavuye bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi bumaze imyaka itari mike bupfukamye mu nda abarundi, aho benshi mu barundi bemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugiye kubereka ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nda abarundi ndetse n'amakosa akomeye cyane ariko arakorera abarundi ndetse n'ibiriko birakorwa kugira ngo benshi mu barundi bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye agumya ahenda abarundi? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza amajambo adafise ifatiro kandi bikaboneka neza ko ari uruhendo rukomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju? Hari amakuru ahambaye cyane ahejeje kudushikira avuga ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gutembagazwa, kandi bigakorwa n'akarwi gakomeye cyane kinyegeje mu mugambwe uri ku butegetsi kagizwe n'abagwanye muri CNDD-FDD bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramaramaza uburundi, kandi ko aramaramaza abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwikure ko. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wecu busabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye arimwo ko ifaranga ry'u Burundi ringanya agaciro n'irya Amerika ntavuga ko rumwe n'abarundi batari bake benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda amaze bamwikureko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze iminsi ashikiriza amajambo adahurizwa ko na benshi, cyane abanyepolitike batandukanye, abaharanira agateka kazina muntu, abanyagihugu hamwe n'abahinga, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu c'u Burundi, kandi benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi kitazigera gikira mu gihe kikirongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ufata abarundi nk'ibijuju, aho abanyepolitike batandukanye ndetse n'abahinga batandukanye bemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ahatemba, kandi bakemeza neza ko igihe Uburundi buzaba butarasezerera intwaro ya CNDD-FDD igihugu cy'u Burundi kitazigera gikira, kuko murazi amabi atandukanye ariko arakorwa ku butaka bw'u Burundi, aho ubu demokarasi yamaze gufutwa ku butaka bw'u Burundi. Murazi nk'ibimaze iminsi biba ku mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho uwo mugambwe bamaze kuwaka umushinga amateka gatorwa bakabuhereza undi mugabo ukomeye cyane uriko urakorera mu kwaha kwa CNDD-FDD. Byose nyine bikaza byerekana ko CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ifute demokarasi mu gihugu c'u Burundi. Amwe muri ayo majambo arimwo nk'ayo Perezida Evariste Ndayishimiye ashimangiramwo ko abarundi bose babayeho muri paradiso, batunze kurusha abo mu bindi bihugu bya rutura nk'Ubushinwa na Amerika, ko Amerika ikoresha amazi avuye mu Burundi, ko ifaranga ry'u Burundi ringanya agaciro n'idolari rya Amerika.
Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Burundi busumba Amerika ndetse n'Ubushinwa kandi akavuga ko ifaranga ry'u Burundi rusumba ifaranga rya Amerika. Ibyashavuje abarundi batari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kubona atinyuka akagereranya ifaranga rya Amerika akarigeranya n'ifaranga ry'u mu gihe muri no minsi ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rutarigera rubaho, aho ubu ifaranga rimwe ry'amanyamerika risigaye rivunja amafaranga ashika mu 5,100 by'amarundi. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro, kandi birazwi neza ko ne mu gihe u Burundi bwari mu ntambara ifaranga ry'u Burundi ritageze rita agaciro nk'uko ryataye muri no minsi, aho benshi bahera bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atambaraga n'ubushobozi afise byo gutwara igihugu c'u Burundi. Ayo majambo arimo kandi ayo yemezamwo ko umurima wa mwiza wa Edeni uvugwa muri Bibiliya wari mu Burundi, ko ubwato bwa Nowa buvugwa muri Bibiliya bwakorewe mu Burundi, imvura y'igihuhusi yarimwo imiyaga myinshi irabutwara iza guhera bugeze muri Isiraheli. Gutyo ababonye uruzi ruhari baca bibaza ngo ni Rusizi rwo mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko Edeni iri mu Burundi, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye apfa guhuruduka akavuga amajambo atiyumviriye. Mu yandi majambo yiwe yavuba avugishije benshi ku mbuga ngurukana bumenyi, arimwo ayo aheruka kuvugira mu nama yakoranye n'abakozi b'igisagara ca Bujumbura barimwo indongozi z'ico gisagara. Muri iyo nama Perezida Ndayishimiye yavuze ko indongozi muri rusange zamunaniye, agira ati: "Njewe hari igihe mpora niyumvira none abantu beserukira ubutegetsi baba bakwiye igihano cirwa gute? Njewe naravuze igihano twobaha, ubwo ntidukwiye kugarukana ikimoko c'ababirigi. Erega ababirigi kugira baduforomate bazanye ikimoko barakidukushura, duca turema ibyo bavuga, turemera ibyo bavuga. Njewe ndazi ko bo bakubita indembo 20 nimwosubira mwoca muba seriye." Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye kugarura ikiboko mu Burundi, kandi akavuga ko agiye kujya agikubita indongozi zikomeye cyane zikomoka mu mugambwe uruko ubutegetsi, aho ye nawe yemeza ko arizo ziriko zirakora amabi atandukanye ku butaka bw'u Burundi. Bijanye n'umunezero, Perezida w'u Burundi yavuze ko abanyagihugu bo mu Burundi barimwo kubera ubuzima bwiza babayemwo. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ataho bakura uwo munezero kubera ubuzima buzimbye, ibiciro by'ibyankenerwa nka byose byaraduze, ibindi birimwo isukari n'igitoro bigakena. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi banezerewe, ariko abanyagihugu bari mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice byose bigize igihugu c'u Burundi baremeza ko ataho bakura umunezero kubera ubuzima buzimbye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahaye impigi imbonerakure zikaba ziriko zirica abarundi batari bake. Na Perezida Ndayishimiye ubwiwe arangwa akagaruka mu ndwi iheze mu nama yagiranye n'abari mu bushiranganje bujejwe ubudandaji n'amahinguriro, yavuze ko ubutunzi bw'u Burundi bushobora gushika kuri zero bugatuma abarundi bose bahunga. Perezida Evariste Ndayishimiye yateguje abarundi ko bashobora guhunga umwanya n'umwanya kubera ko ubutunzi bw'u Burundi bugiye gushika kuri zero. Mu majambo yiwe yagize ati: "Hari igihe mpora niyumvira imunsi igihugu kizogira zero, mbega bizogenda gute? Ico kibazo nama nakibajije kandi nibaza aho tuzahungira. Turi ibinebwe, nibyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasobotora tugaba tubijyana, none bizagenda gute? None umunsi byashitse kuri zero bizoca bigenda gute? Tuzoca duhunga twese." Urumva abanyagihugu bose bahunze, urumva ikibazo cyaba gihari, murumva uburemere bwabyo. Soma muri Bibiliya murabe ingene byagenze, none bayabakobo ntibomowe n'inzara, ntibaciye baba abaja bene Isiraheli.
Perezida Evariste Ndayishimiye ateguza abarundi ko mu minsi iri imbere bagiye komoka amaze bakaba abasha, ariko abarundi batari bake bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko aravuga abizi, kuko amaze iminsi agura amatongo akomeye cyane muri za Canada ndetse na Amerika ndetse no mu bihugu bitandukanye, aho nyine ateganya ko igihe ibintu byabihindutse mu gihugu cy'u Burundi yahita ahungira. Akaba ariyo mpamvu ariko arateguza abarundi ko ibintu bigiye guhinduka kandi ko bashobora kuzisanga bamaze guhunga igihugu. Ku rundi ruhande ariko imbere y'abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD mu guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi bo muri uwo mugambwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko borema, kuko amafaranga y'amarundi asigaye angana na mvamakungu, gutyo ko igihugu ciwe kitagikeneye n'imfashanyo. Iyi mvugo Frederic Mamvuginyumvira yigeze gutunganya ubuzima bw'igihugu ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu arayinegura. Leonce Ngendakumana nawe umwe mu munaribonye muri politiki wo mu mugambwe Sawhanya Frodebo abona ko aya majambo yerekana ukujegajega kw'inzego, kandi akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye ntaho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Bamwe bakurikirana hafi imvugo z'umukuru w'igihugu basanga imvugo abwira abanyagihugu atariyo abwira abategetsi. Leopold Sharangabo atwara ishirahamwe ICBDH abyita kunyegeza umwotsi inzu iriko irasha. Umwe mu basesenguzi ijwi rya Amerika ntashimye ko amazina yiwe atangazwa, yavuze ko amajambo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi avuga ahesha amanota make abajejwe kumuhanura, kuko Burundi atajambo yari abwirijwe kuvuga atateguye. Kubw'uwo yasesenguriye ijwi rya Amerika, bamwe mu bamuhanura bo baba baramuvuniye akagohe ariko yanka kubumvira, naho atadubwiye uko byagenze, ariko arerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuniwe akagohe ariko akanga kumva, nk'aho yavuze mu nama ku by'ubukerarugendo aheruka kubera mu Burundi. Perezida Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ati "Njewe hariho umuntu akuze mu bijanye n'uburongozi yigeze kumbwira ngo uhora uronka ibyo uvugisha bene igihugu gute? Ushikiriye ibene igihugu uca uronka ibyo ubabwira, none ubironka gute?" Nanje ndamubaza nti "None wewe ntabyo woshobora?" Nawe ati "Njewe ntanditse ijambo ndaryandike ndarisome, sinoronka ibyo ndabwira abanyagihugu." Uwundi muntu wa kabiri wo mu biro bya Perezida Ndayishimiye yahaye Amakuru ijwi rya Amerika ntashimye ko amazina yiwe atangazwa, yemeza ko ibiro byiwe biba byateguriye amajambo mu ndimi zibiri, Ikirundi n'Igifaransa, ariko ko Perezida Ndayishimiye afise ubuhinga bw'imvugo bwo kutavuga ibyanditswe byose, yamara ko ibyashikiriza byinshi bitaba byateguwe n'ibyo biro. Ibiro by'umukuru w'igihugu byemeza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga bataba bimuteguriye. Yasiguye ko ari nk'akabirya karenkana indongozi nziza. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, ariko benshi mu barundi bashavuzwa n'amajambo akunze gushikiriza bakikoma. Inzego zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi zagakwiye gutegurira ijambo umukuru w'igihugu, ariko igitangaje Perezida Evariste Ndayishimiye ntabashaka kubivuga, ahubwo avuga ibyo yumviriye. Ariyo mpamvu musigaye mwumva Perezida Evariste Ndayishimiye ahuruduka akavuga amajambo ateye ubwoba kandi ababaje, aho benshi bemeza ko amakosa akomeye ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye agakwiye kubazwa abamushizeho ngo aserukire igihugu cy'u Burundi kandi abe perezida w'igihugu. Ariko benshi bakavuga ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye rwose biboneka neza ko adashoboye gutwara igihugu cy'u Burundi. N'amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabategurira kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Wowe ubusabwa nta cindi no gukanda canke gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane arabana na politike turiko turabategurira tukaza kubacishiriza kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.